aha nimwamenya ko nigeze gusara aha burya milimiti formata mu mutwe gose hari nabo duhura twiganye mu 9e bakambaza ati uwe twariganye bakandamutse ariko cyo isura yabo nkabona umenga ndyambe nayibona sanze fisi ingwara yo mu mutwe ariko nubwo bitaragenda neza ndacizeye baracasengera izogenda mu izina rya Yesu jewe ingwara y'intandara nubu amashuri narahebye muri 11e année ndubiyemo kabiri kubera ingwara bambuza imiti bamambwira ngume milimiti tanse kuva menye iri shengero hanyuma nkatera intambwe nkaza hari ikintu gikomeye cyane na cyane ibi bikorwa biba mardi vendredi kuko nabimenye ari tariki 29 ndaza ndasengerwa maze gusengerwa ku itariki 31 z'ukwa kabiri nari ndose apere y'akazi kuko twavuyeho turonse iyo message ko tugiye kuronka apere y'akazi lundi le premier mercredi nari ntonze kuri ako kazi kandi Imana yabanye nanje nahejeje akonca ndo hindi apere y'akandi kazi ivyo byose ndabishimira Imana naho ntari hafi narashoboye gutuma ushobora kuza kugira ngo ashobore gushima nagiye mbona Imana gushika nino saha ivyo mbona nk'imitwaro izovyishura kuko nakandi kaheze namaze kwinjira no mu kandi ivyo nari maze umwaka n'inusu ndi ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura nikiyede ntakironka kugeza umunsi sengewe rero ivyo ni ntahe nshobora gushingira Imana yangiriye kandi vyagaragaye ukwezi kwa 11 ukoko n'ukwezi ko kwitangaza mu gihe abandi sinogenda n'abasengeye mu mwanya bikandara ukwezi kwa 12 gukunda kuba mezi mabi ariko tugomba gusenga twitanga abadayimoni mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndaza turabona n'umukozi w'Imana arambarira ati uraza dimanche uze jeudi vuga ivy'Imana yakoze mu bubangutse hanyuma ivy'Imana yankoreye nuko kare nahora ndi umukozi w'Imana ariko mwijoro hageze gusenga bikancika nkasanga namaze kuryama kubera kuruha ariko icyahindutse nuko ubunye nditwarika kuryama senze kandi ikindi naco ari ivyo nahora nkora bidahimbaye bidahesha cyubahira Imana ariko kuva inyuma yaho shikiye hano byose byaraheze ubu bimeze neza. Shimwe Yesu nashimwe gose ndashimira Imana kuba ngeze ubu unye n'aya masaha nashitse muri repentance hasigaje nk'iminsi 3 kugira mfe nakoreshwa na satani ibyaha byinshi cyane biteye isoni ariko maze kumva kamo yuko noza gusengera kwijabe ndahasanga ubwiza bw'Imana hari umurozi yari yarandoze imyaka myinshi 15 ubu ngubu araza nkavuga toya ubu ndi muri Kristo Yesu ubu ntaco wongera aza ndamwumva nkumva yuko aje gukinda homba nkaca mvuga ati wapi ubu narahamenye hahandi hajya ntuzonkorako hajya wankorako kuko nari ahantu ntazi gusenga ariko ubu ndazi gusenga ubu narabohotse mu ndoto narota nguruka ngwa mu kinogo ariko ubu mu kurota ndota naguye mu kinogo kiri ngaha nyene ku rusengero mbona abakozi b'Imana bariko bankora muri ico kinogo ndashima Imana cyane kuba ngeze umunsi nkaba itariki 19 z'uku sahindwi n'inusu z'ijoro uwo muntu yari yagarutse ndiko ndasenga mpaka buraca 11 niho naguma numva ijwi ry'Imana rivuga ngo ndagukuye mu byari bisobanye bari bagushizemo ndagusize mu bisobanutse mu izina rya Yesu. Ubu ndi umwana w'Imana kuko sinkigenzwa na kameremere y'umubiri abahora banzi kera mwijabe ingene nagwana ingene yankoresha ubu sinkiri wa wundi ubu ndamaze n'igihe ntaza ngango bansengere inzanye n'amazi arankorera ukuri kwamye naho nzanga nkasanga babuze umwanya wo gusenga ndayazana akagera ngaha nkavuga ati Imana ko yageze muri cya kibanza ndazi aguma akora kwa kundi nyene naho batarinze kuyasengera
nukuri ndashima Imana kuba ngeze uyu munsi n'aya masaha ni mu mpere Imana amashi uwo mugusenga yari ntambara n'ubu ndashima ndumva hahose hakize amen yarize bisi yose mu rupangu yakwamagwa mu ijoro akarira tukibaza impamvu umwana arira ntitumenye na kimwe haba umusore yigeze kuza ngaha nawe nyine aratabagwa arambwira ati ni ukuri mama Ardo kwizi ejo vendredi doze mu gitondo twarari ico gihe vendredi turahura n'intumwa namenye vyinshi kuko umwana wanje agumarira asubira mamaze kumusengera umwana yararize ararira bahejeje acarasinzira kugeza n'isaha cagiyute nituzi ngo caciye he imiti yose bari baratugiye twari twarashizeho ariko igihute inyo yose yari yara tuvuga ati umwana azuhava abora kwa muganga wose bavuga ati nimurindire umwana yagenda umenga bamukoze nkumva impuwe z'umwana nicyakundi kure dushobora kumuterura ariko ndashima Imana kuva isho gihe nta n'amezi arahera umwana wanje murabona guma agenda umwana yarakize ca kintu cyabyimbye indani cyose nitwamenye yo cagiye Imana ihabe icubahiro amen Yesu nashimwe naje ngaha hantu ngwaye mu nda umwaka wari uheze mu nda ntigira numva umutekano naguma numva ubabare cyane n'imisonga myinshi mu nda ariko umunsi naza ngaha umukozi w'Imana akansengera yarasengera umwanya munini cyane aransengera kandi nawe nyene ndabona ko izamo inguvu nyinshi naje ndumva ko ndushe hanyuma ivyo bintu sindasubira kuvyumva kuva nsengeye kandi nari mfise indi ngorane mu nda naguma numva ikintu gikina ukamengo ni umwana ari mu nda nk'urya nk'abavyeyi bafise imbanyi kikaguma gikina cyane naco nyene yaransengeye abivuga ko aransengera kuva uwo munsi ndasubira kucyumva rero ndashima Imana cyane ko arambohoye ariko Imana yarankoreye ibitangaro ibintu bitatu ubwa mbere hari igihe basengera ibintu vy'imbeba mu nzu je narinjira mu cyumba c'abashitsi nkama mbona imbeba itibukira mu gikarato cyari impande y'igitanda imisi yose uko ninjiye ndayibona mugabo abandi bakambwira ngo ntayo babona kuva ujya munsi nyene basengeye zijya mbeba shitse muhira narayibonye bukeye kuva buca uwo munsi n'uno munsi nasubiye kuyibona ikigira kabiri nari mfise ibintu vy'indoto je nsanzwe ndi umukozi wa leta ariko nama mfise indoto nari maze kurota inshuro gatatu nguma ndota ndiko ndakora ikibazo mbona ikibazo cyananiye abandi bahejeje nanje nkabona nawuzi ico nandika cyangwa nkabona urupapuro rurakorokeye hasi nkaja kurondera ahantu nk'ururundi ndarutoye ngomba kwandika nkabura ico nandika ngira n'izina rikaranira kwandika izo ndoto nazigize inshuro gatatu ndota ico nyene ikigira gatatu nari mfise ukuboko sinashobora kwiyagaza ngaha sinashobora kwiyoza ngaha ngo ngire gutya sinamenye icyo nabaye hanyuma kubera ahantu nkorera fata amamoto navuga nti jewe kubera imoto zoba zaramugaje kubera n'ahantu hagoye no kugenda hanyuma mwungera arambarira ati burya icyo yumviriye si cyo je nabonyemwe ibindi bintu icyo ndagitanga barakinsengera maze imisi nyene numva mengo biriko biragabanuka hacafatwa ukuguru kukubafu mponyoye naje numva mengo na mahwa nagenda ndacumbagira namaze imisi njaho kazi ncumbagira ariko gushika no munsi bamaze imisi basengera ubu haba ukuboko ubu ndagira gutya n'ukuguru byose narakize byose byaraheze sinasubiye kurota ikintu nakimwe ikimenyetso cya mbere cyo kubohoka ni uko mu by'indoto wabona uzobona Yesu ashimwe hanyuma nanjye ndenguse hano nje gushima ahantu nahamenye kwa kane uheze kwa gatanu ca ndatonda hanyuma ndiganira umukozi arambwira vy'indoto zanje kweri nararotana ambwira ko naboshwe baransengera ndavyakira ko nabohotse hanyuma icyo nshitse ngashima nayo mfise inyatsi dasanzwe nk'ibihumbi amajana abiri atanzoga nk'atakinjamwo ku muntu nkabica ariko nduhutse gusa y'amafaranga sindabone na gato akazi uwonyemerera akazi byaba bihereye iyo
umugenzi yigeze kuronka imodoka kumpamagara aza kuyuka umushoferi yamaze kuyitanga, ariko ejo nagiye mbona telefone zingahe zibiri, nta telefone yari afise yiwanje, nza mbona atelefonye muzeyi wanje ati baya wa muhungu wa telefone nyabona ndamutelefone ati bimeze gute, ati ejo zinukane foto passport photocopy ngo nivyo bikenewe gusa, ibindi byose uzobimenyera hariya. Burya nazinutse mu gitondo ngiye bambara ati we ku mugoroba turakurondera, nahangumye ndindiye telefone. Cyo nashaka kuvuga yuko ngaha hano nahabonye Imana, kuko ni ibintu ndiko ndabona ntahora mbona, na za ndoto ntazo nkibona. Rero Imana ibahezagire hano. Mubanze mumpera Imana amashi menshi cyane. Haleluya. Je navyumvina ibintu navyumvise ku radio, narindushe cyane mu mutima wanje. Ndaza ngahijya yejo sikera gose kwa kabiri, uyakinkorako nawe acaragira gahinda muri we. Amaze kugira gahinda mu mutima wiwe, yagize agahinda muri we, avuga ati ayace yifata mu mutwe ati yo turarusha. Namusozi nanje yaciye yaza acambwira ati humura, acabanza aransengera, hampajeje kunsengera, yaciye amagara eri tuno muntu genda umwitwararike araruhijwe. Je narinduje cyane, ke nari mfise n'akazi kandi cyane kwe n'nyakazi karagoye, ariko uwo munsi ndaza ikintu Imana citangira ko nkorera aho hantu. Twebwe nyakazi bugitagiye gukora ntujya, kandi wajya wareka baragukata, ariko uwo munsi nahise njya neza. Nabukebwe umuntu yari yaransezeraniye aranka kunjikanira, ndamutelefona bitewe bimeze gute, cambwiye acakimbaza ngo acari Bujumbura, yego tejo nzomanuka. Mu gatondo acara telefona acavuga ati jewe nza gushika hiyo saa 8. Nanye ndiko ndaza kuko nca ndamubaza none ubugeze he, acambwira ati je ndiko ndaza ngira nshiki. Burya nshitse bambe ashitse namusanze mu Kamenge, acinca namubwira namanje kumeka ko cyamuntu kitwabonye, yaciye akorora amosozi. We wari bose wanje ati umuntu ageza umuntu kwameze wagiye gukora akazi utamenyereye tego. Yaciye ambwira ati ejo saa 4 amahera yose ushaka nzoca ndayagohereza, hama ugende gukora, nambu uzonsubiza nawe utazonsubiza. Ati aha mpagaze ni kubera wewe. Haleluya. Kashe mu munezero mwinshi cyane, kandi bati Imana ihabwe icyubahiro. Yari umubosi akomeye, afise imiduga, afise impanga, afise amamota, afise ibintu bikomeye cyane. Abo bose bakomeye barabakoze ibintu. Afise abantu bafise impanga, bafise amamoroke, bafise ibintu barabakoze buyo. Ariko hari harabuze umuntu n'umwe yomwibuka, ariko amazindwe zibiri gusa wumvise ingene bacera mwibuka. Wumvise ikimbere yanjye nkabona urugero yarariko ataranarumbwira, nabona urugero yarariko, nabona nageze Imana yerekana kaza amaboko yose n'amabavu gusa. Arambari yataha nukugira ndore icyo ndarambira. Umuntu yarafise impanga, umuntu yarafise imiduga mu rupangu, yarafise ibintu byose. Abadayimoni bakamukorera, abantu bose yafashije yagiriye neza, abana bakozi biwe nibo babose n'iki gisagara no mu zindi ntara. Nta muntu n'umwe yamwibuka, ariko wumve nyuma yo kugirirwa neza n'Imana. Amafaranga ukeneye yose unyishura utanyishura, aho ngeze niwe wahagije. Inyuma yo kubohoka nababwiye ngo abantu bazobanura, inyuma yo kuva mu bintu abarozi bakugizeko cyane abadayimoni bakukozeko, uzogira batagikundiragira. Ariko uyu munsi inyuma kuwa kane n'indwi imwe, ahubwo n'indwi ntirahera, hari umenga kuwa kabiri, hari kuwa kabiri umenga umve igikundiro kiraje. Igikundiro kiraje. Imana kubitangaza Imana imaze kunkorera kuva ninjiye hano ni byinshi cyane, ariko reka mvugemo bibiri. Umukozi w'Imana hari umunsi yaduhamagara urwaruka ngaho, aratubwira yuko ubushobozi
afise yuko yifuza natwe ugwaruka yuko twobwira. Hama rero jewe ntashe muhira aho nsanzwe mba harafatwa umuntu afatwa bukumbi, nanje muri urwo rupango novuga nije nsanzwe nsengera ngaha. Afashwe azariruka ashika mfata ngo nyaruka ngo hari ikintu kimfashe ngo mu muhogo ngo kiriko kiraniga, mbona ariko adahwa amaraso, ndamufata ndavuga none ndamumarira iki, sinzi gusenga nta kintu na kimwe nzi, ndamusika ngaha ati ndorera ndaje, ndagenda mu nzu, numva ijwi rimbwiye ati uyu muntu agapfa nabumenye yuko mujana. Ndiyumvira none ndabigenze gute, ndibuka yuko uyu mukozi w'Imana yavuze yuko ashaka yuko ubushobozi afise natwe twobufita. Mvuga ati Mana ndasavye rero bwa bushobozi bunyurukireko, ubushobozi bw'uryo mukozi w'Imana bunyurukireko atabagwa. Navuye kuvuga iryo jambo ndahaguruka ndagenda ati jangaho ndagusengere. Haleluya. Irabira bitangwa ukoma induru ngo turahiye gitati ndabaturira hayeta ibirota mirongo kwa kids. Hama ikindi kigira kabiri, yarigeze gutangaza yuko hari abantu barosa akazi. Jewe ndavuga ati none jewe mu bisanzwe hari ukuntu ngwaye, ndavuga ati none jewe ko ngwaye ako kazi ngiye kuronka nakahe, ariko ati reka ndakizere. Gaciye buca nzinduka ngaha muri Burakeye, kuva bataratangaza ako kazi sinari bwigere nza ngaha muri Burakeye, ariko kuva hatangarije akazi jewe akazi narose naho kuzinduka muri Burakeye iminsi yose, nta munsi n'umwe nshima bambe nta munsi n'umwe nsiba ngaha muri Burakeye. Hama rero caravuga ati none aka kazi nzohembwa gute, ati ko atakazi na kamwe kadahemba. Ndaza ngaha hari ku munsi wa gatatu, naje ngaha naraye ubusa, caravuga ati Mana jewe aka kazi n'umunsi nkongera kwiriga ubusa ntako nzosubira kugarukamo. Nari nicaye hajya twicaranye n'umuntu, nza mbona umuntu ambagiye isaha, nanje nta n'isaha nari ifise, aranyitegereza ngo wewe ngo siwe wigeze ngo gushinga intahe ngo umunsi umwe. Ngize ati ni jewe, ngo nitwaheza ngo uze kuza ngo tutahane muhira. Dutahanye naziye mbona ibintu bimaze indwi, acavuga ati iyi ndwi yose izohera undondera ndakugaburira. None ndashima Imana ko yampaye akazi ko kuzinduka hano ikagira ko ikampemba. Yesu abaheza. Ndabasabye ubwa mbere mu mpera amashimana. Jewe ikibazo nari mfise sanzwe mfise ingwara yo mu mutwe, ariko nubwo bitaragenda neza ndacizeye baracasengera izogenda mu izina rya Yesu. Jewe ngwaye ingwara y'intandara, n'ubu amashuri narahebuye muri 11e année ndubiyemo kabiri kubera ingwara, bambuza imiti, bambwira ngumemira imiti, ariko n'ubu pasiteri wasengeye yambwiye ndayihagarike imiti. N'ubu narize n'ababyeyi bakomeza kumbwira ngume ndayimira, nayihagaritse bambuza, n'ubu ntibazi ko nayihagaritse kuva kwa kabiri hose. Aha nimwamenya ko nigeze gusara, aha burya milimiti informata mu mutwe gose. Hari nabo duhura twiganye mu 9e bakambaza ati uwe twariganye bakandamutse, ariko cyo isura yabo nkabona umenga ndyambe nayibona. Sawa, tekana humura. Tekana ntacyo. Tekana. N'ubu nari basi Imana izokuganira. N'ubu nari izina kitwa Mkombozi kugira ncungure abo tukugana bose barahevye amashuri kugira ndabacungure abarije ndangiza amashuri mugabo byara. Oya humura, tekana, Imana n'umuziki zo nkora byose tekana n'umuziki, Imana izokuganira. None wize Imana? Yego. Imana yahamwe. Yego. Siyo waje gusenga. Yego. Tekana rero Imana n'umuziki gwa kandi Imana izogukiza. Amen. Ntubabare cyane. Yego, n'ubu mutwe nsabye kweri turagusengera tekana kandi Imana n'umuziki. Amen. Kandi ndakugira inama jewe
ijya miti ntuce yihagarika ubunyene bandanya uyinywa twongera tugusengera kuko n'ubundi wahora uyinywa ukaguma urwara ikizokwereka yuko wakize ntibizosubira kuba ikizokwereka ko wakize ntibizosubira kuba imana no mwezi igura ashoboye byose ariko ntujuhagarika imiti ubunyene bandanya uyinwe dushishikare tugusengera kugera ku rugero utazosubira gufatwa n'ibyo bintu kandi ndazi ko imana izokubwira neza kandi ntusubire kwiyebura ntucike intege kuko uko upanika cyane umutwe ukiyebura cyane niko usubira kugira muri krize usubira kugira krize n'ingoga ntusubire kugira krize ntiwiyumvire ibyo byo gucungura n'abandi imana yesu azogucungura n'umwami wawe kandi azokubwira neza wizere yesu nk'umwami n'umukiza ibindi byose azobikora mana ndamusengeye ndamusabira uburinzi ndamusabira gukira ibitangaza n'ibimenyetso bimukurikira kandi mu bushobozi n'ububasha twahawe ntazasubire gufatwa n'ivyo bintu ugusara guhagararira hanyene ibimukubita hasi ibimutwara ubwenge bibe aka kanya bihagarara turagushimiye mwami kuri imana ikora ibitangaza kandi uko wanejo n'uyu munsi ni kuri twabonye abasazi benshi bakize twabanye bababohora urakoze mwami turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo